Hello guys, ndabaramukije cyane gose uko bisanzwe tudahengeshanya kubazanira amakuru akomeye cyane gose. Ni Steve Lee Entertainment cyangwa Steve Lee TV nkuko bisanzwe bimenyereye. Microphone ni Steve. No munsi ndabafitiye amakuru akomeye cyane kandi cyane gose, namwe ni ibintu muza kwibonera kandi bigaragara cyane gose. No munsi kuri microphone ni Steve, cameraman ni Sempa. Rero uno munsi ndabafitiye umusaza ubona yuko ari umusaza nyene afise byinshi tugomba kumenya kuri we. Kumbura arabaramutsa, ndabaramukije cyane gose. Yego amahoro y'Imana mweshe. Nandiko nitwa Nkeshimana Tasiyana. Ari ibintu bwogeregere mparankora ibintu byo kurya ku bitoki ni ku biti. Byose nkabireka ni kuja mu bishashi cyarabo nkabireka byose. Muri yashaki hano nta mfise hano nakwerekana nuri bitoki n'icyo biti. Nuko Okay, avuze ati yitwa Nkeshimana, avuze ati afise utugenegene dutangaje twishi cyane gose, ngo arurira ibitoki akaja mu ishashe ya Rambo akurira n'ibiti acuramye. Ego ngo ari kiyo shashe ngira ngo baramugambaniye izo shashe ntizikiboneka. Mbega uno munsi nk'ubu wosanga nayizanye nkaca ndayiguha, mbega woyijamwe? Mishagiyo shashi ibari kwaje ntamayikora kwibari kwanje gose. Abari iwawe gusa, none iyo hari ukoresha barayivye canke bayicanishije imbabura? Mishagiye shashi rataka nahivye ndayiburaho ahinda habura. Bisako nje nda kugura iyindi. None uzoyigura uradukorera umutima utaba. Bayikando yica kura nkorero nk'anketse kwa kabiri. Sawa, none nk'ubu we abakunzi ba Steve Lee TV kugira babona ko kantu kagakoryo ufise, mbega iyo shashe wogenda kuyigura ryari tuzoce tugaruka ryari kugira udukorera umuti tubibone neza? Ndagenda cyo mugatora kwirawe ndayiboshe ndababwiye nta nakimwe arumwe tubanu. Okay, aho ni sawa cyane gose. None nkeshi kugira ushobore kuba wurira igiti ucuramye, nubuhe buhinga we ukoresha cyangwa urafise akantu nyene kabakurambere wo bukoresha? Ndagije ntakice nk'umwana muto cyane, ariko bavuye cyangwa nkoresha umuti nta muti namike nkoresha bavu nakice nk'umwana muto cyane bavu. None kujya mwishashe naho irya shashe ugakwiga ugwayo neza, navyo nivyo wize cyangwa urafise akantu nyene uba wafyonze? Nsabi kuja mishashe ho n'umuti nakantu kakabuye ugasira mu kanwa nane bakaguvyituye utera uherayo. None iyo ugiyeyo ntushobora kugira ubwoba yuko gaza guhava gatakara ugaca uherayo? Oya ikece bakankuye mu kanwa abandi batakankuye simperamwe nuko bakankuye mu kanwa aho nsamhema baza kugaruka bakazibisemo nuko nyene. Nenye igihe wowe ugomba ukorokere muri yashashe umaze gushikayo kagaca kanyika, ntugira ubwoba yuko wocuguma muri iyo shashe? Nabwo ucuhera ntirache no kukubona kandi ntuhera ugumegenda mu kabo utari urumira kuzima. None iyo umaze gushika muri iyo shashe ubugeze hehe neza uri mwirya shashe cyangwa urafise ikindi kibanza bawo yimukiyemo? Mishago nta ndandi mu haje cyo kuguru kumwe nsanda gukurayo ije ipe cy'abantu nje nsiramwo mwego ujya gushaka ipe naje bakuyemwo ari ipe gusa muguru nkari akure ujya gusanga ishashe kigazi ngo wegereye kabonetse ariko arabibone atari kibe kiriyo. Okay, none ako kabuye wewe bakakuye hehe, ninde yakaguhaye nako waguze hari isoko babuguriramo? Mishago hari isoko bagura cyo ndabakwiye mu Rumonge ko nakuriye mani mu Kongomani. Ne nk'ubu naje ndagakeneye kugira nze nditwaramwe akagasha koshi, ako kabuye no karonka gute? Wakaronka wakagura 200 niyo bakagura ukanka nkakakuzanira nuko 200. Hari yandi makuru rero Nkeshi ifise bavuze ati wewe uri umuntu mu busore bw'iwawe wakunda abakobwa cyane, umwe babiri batatu. Wewe neza na neza uno munsi ugereranije umaze gukunda abakobwa bangaye kugera uno munsi? Mishago nimaze gukunda umwe kandi n'umwe namahene n'ikibeni umwe bamwe banabibonye bamwe ndari mugenzi wanje uje bashobora munyikira kujya wewe. Oya Nkeshi urambeshe kanya gakobwa gato ikiga muri primaire niwe uvuze ko umaze gukunda wenyene? Bangu uje kincagura naho umwana mutoya ndamenagura. None Nkeshi wewe uno munsi wowe ufise nk'imyaka ingaho ugereranije? Yafise 48. 48. Ufise abana bangahe? Yafise abana ndwi muhira. Abana ndwi? Ku bagore bangahe? Ku bana babiri. Oya ku bagore babiri. Mugo umwe musanzwe abafise abana bane. Uda musamumva abafise abana.
Okay, aho ni sawa. None urya nawe twabonye urya akiri umwana urumva yuko bose ngo umenagura. Nawe kazoza umufise ko nakahe? nako kumukunda gusa cyangwa ihera gusa utwo ni twanjye ndirabira ngo nihekenyesereza gusa nta bindonde Be bashayo baguhereza uduki. oya ntacyo babwira mu bantu nkatwe ari twe nyene gusa Oya bimbwire je none ntubona ko turi kumwe turi babiri nije turiko turaganira. ndamusaba ibintu by'urukundo twe twikundanire cyane. None kutagiye gusaba urukundo umumama akuze munganya nk'imyaka dufate wafise nk'imyaka 40 urumva yuko ufise 48 kubera ko utoba wagiye gusaba umumama afise nk'imyaka 30 abari we mukundana. baje batoba tumisaga banjohera gusa ujya mu ashatse kubushatse arinda arangora cyane ujya kiri muto niko arangora. None boba bagukundira iki ntiboba utwo dukobwa duto duto ntitugukunda kubera woba babona uja mwishashe ukurira igiti ucuramye n'utundi tuntu twiwawe. ngani kwajohera kwa cyane ngago hari cyo nabandi abahangi baragace bajohera cyane kuntembera ngako shinzi. Canke nkeshi utatubeshe usibye kajya gati bagwaye ko kuja mwishashe urafisa kandi gati gatuma barya bakobwa bagukunda cyane gose. Oya nta kandi mfise akunda baha kunkunda kwabo ugena nabe nkunda ko niwe banekeza imbere abo. None nk'umukobwa akubwira ati nkeshi ndagukunda we wihutira guca umubwira gute? Cece ncambira ngo kabira ndakwakira na mbwa umhe urukure na biko mbanse kurabizi njinja kwijyana nayo twijyamane nta nakimwe. Nkeshi kukazi none waragusabye urukundo uharige usanga avuga ati nkeshi ndamusabye urukundo kugira nzoze ndamubwira ati yurira igiti acuramye birandyohera naho ugaca umubwira ati je umpaye urukundo gwaye urukundo ni kujya kwiryamanira. Mbega babagore babiri ufise kabana indwi ntibashavura? ntibashavura cyane ko barabizi ko kamera kiwanje narabwize kuri ko mwebwe muri ngaho muri babiri gucyatetse mu mfasha mu kandi yose nabandi uko bica ku murango kongira nk'abandi cyangwa batanu ku munsi. Oya nkeshi uri kurampenda ku murango gugire bangahe? Batanu cyangwa batandatu ku munsi kandi ataze ngo je sinduha na gatoya ko ari muti na rigasi umwana muto cyane wo gutaruha. None abo bantu ku murango urumva yo kuvuga ati nkenera kugira batanu mbega wobagira iki urabayambira wobagira iki utanyegeje nyene uvuga ati je nibingira nyamba no wundi avuga ati nkeshi ndamukunda niyaza kugukunda aca amenya ati je bizogenda uko. Linda basoma kwitama abantu bako ni ku mabere ngo cyangwa gutsangaho rero twango ngo turahinje ngo asire ako uca kuza rero hanyuma tukabona mu bindi atabone batubona. None ivyo bintu nyene urabikora uri umutamu ufise imyaka 48? Mashinda bikora gose rero kandi narabisibe kuko naho bamfata ntacyo bangira ngwambye ati ngo wewe niwe bakwicanira ntibasanga muhira bagusanga aho ukora. Okay, none nk'ivyo ukora kuri abo bantu urumva yuko ku munsi batanu bose usanga vyahaye mbega nk'igihe wocu usanga nk'undi mugabo yaje gusoma umugore wiwawe kwitama nk'uko uhora ubigenza ugasanga vyagenze nabi mbega umusanze ku mugore wawe we nka nkeshi wocu ukora iki? Nta na cyunda ifata mu ndirengane ko nimba muha amahera tamahera muha biva kuri we ku ngombwa yiwe cyane nacyo ndaba. Mbega wewe abo uhora ugendera ku munsi urumva yo kurenza batanu uhora ubahereza amahera? Je nta kingo ndabaha ahangwaje gwaje gutora idawa yo guhabagabo cyane nkakuki usanga bagize nk'ingorane nkabaha bakuza kwitabara iki cyabo. Nkeshi ubwo muzana utundi tuntu dushasha uratanga idawa y'abagabo? Bashinda bahagose kwera usanga nk'umugore yakubiswe mugado muhaya akaza akamuha ndasubira kumukubita cyangwa acamugendera ko mbere. None nkeshi utwo tuntu twose wadukuye hehe kumenga nyene umuntu ari karakuraba ntiyo bibona muri nkeshi utwo tuntu twose wadukuye hehe? Nadukuye ahantu mu rumongo aho nahora nkorera muho mbese ndikwemera twiyamura mbere amankadusekura nkabisha guti nkatwandikira ari uje nkamuha nkamubwira n'ingera adukoresha nikagenda uko. Okay, none nkeshi ndakwibariza kandi kabazo none abo bakobwa bose baba bagukunda cyane nawe hariho ukuntu uhora wiregerera ukavuga ati kano kantu reka ndakisige abakobwa bose aho nciye bazogende bavuga nkeshi
oya je ikikubiga ngo ndabikwegeyeko ndi ku ngombwa yabo yego basima ku kadenja ndabahereje niko bagenda bakurikirana. Okay, none nk'eshi ndakwibariza ntakahe rihe kosa umaze gukora mu buzima wumva iyo ugibutse uvuga ati je ngaha nkeshi kweri je naradekonye iri ni kosa? Nta nakimwe kweri cyece abije nk'umwe ngo ni cy'umuntu iki ntacyo nokora iki cyo kibe cyanyuma kiba hicyo. None nk'ubu nka je ndo umusore w'ibogari hagaca haza nk'umukobwa dukundana cyangwa umugore dukundana kubera nkunda gusoma agacupa nkaca ndamukubita ugaca unkuramwo bya bintu byo kumushwana nkasigara ngenda nunamye nk'intama wumva utabunyishe kweri? Oya niwe ndakunda guhamukeya ugendera ko nyene ubwenge umugiye mukogisha ikibego cy'isa no kumukubita ahubwo wenyene ni wasigara gukuta wenyene gukorera nyumba abari wa muti ntabari kandi ntabari wewe bigenda uko. None nk'ubu uwo yiciye usanga nkaje umugabo w'ubwanwa umugore ari karankubita kandi ari we wakoze ako kantu mbega ntiwokumva yuko ubabaye? Nta na gatoya mbabara kuko jinda natumwe umbwiye gukora ikirego ndakigukorera ndikaca bere ugenda umwamahera nta nakimwe ndabibonamwe. Mbega uno munsi ntushobora kuvuga ati mbega Imana nyambusenga ntushobora kwiyumvira ati mbega Imana bizogenda gute nyamba amaze kugira ibi n'ibi n'ibi? Ivy'Imana byo hatanguye icyo Imana yo yurayikura muri Imana ntibibaho urakikurwe burundu haba hagejeho Satani ne Israel ntwara wenyene ngarega hamise nkwaragera n'igihe Imana ni Satani kwatingo n'ujya muntu kidoho nawe ndamushyira rero icyaha byose baba barakoze. Wewe rero uriyemerera neza yuko Satani atazoronka nahagushira n'Imana itazoronka higushira? Ikorwa wakoze aho gukora nabi nidashimiwe hamwe bose bagusha bakupuma make urumva rero ni hande Satani itabona higushira nuko nyene. None nk'icyaha uno munsi uvuga ati je ku munsi kino cyaha ndakunda kugikora uvuga ati kiiye kweri cyarase yuko ndagiheba ni nk'iki? Ni nka byinshi none nta n'icyo ugenda gushyabore ko nkaje mushangwe ibyaha nkora birege nk'igihumbi cyankora nimba kintu naharwa gusyome haruwe wotubwira nk'ibyaha 10 nk'akarorero uvuga ati bino byaha kweri je ndumva bimbabaza urose inzira wo bivamwe Mshangu nhalitoe nohe nibwo ndahevye nibwo ndatanze ubundi ni cyaha nta n'icyo noheba uya kiretse gusa hari yagize nkumbya ngo nicyo muntu niho ntori nabikora n'ibisige byose ndahurutura ntabwo bamfise. None ni icyaha ikihe wewe ni kikihe witwa icyaha ko umva wamaze kwiha Satani ukavuga ati je na Satani ntazonyakira ni ikihe witwa icyaha wewe? Uko kwica umuntu konyene naje nugukorozinda nta cyaha kirimo ukwicaha naje gukeraguza uko simbugite ugakerera nabikoresheje uwo muti nta cyaha kiba kirimo ntanagitoya. Nkeshi wego ndumvura kaze cyane gose ego nkeshi uravuze ati ikintu wita icyaha wewe ni kwica umuntu gusa. None nkuno munsi uci usanga dufate nk'umuntu yakwiciye nk'ingurube icyo cyo ntiwocita icyaha? Icyo cyaha nk'iro yo ipfuye ko barayijya yo nakidihuye nacyo iri mu gahinga ndayicama nyuma y'akayiga kayibura nayigandaguye. None uyishe uyigandaguye hora uco yijya cyangwa urayihama? Barayijya cyangwa bakayijya None nk'ivyo bintu byose ukoresha nta jini wowe ufise yo bikorana nawe cyangwa umuzimu wowe ukorana nawe ushobora gutuma mu burere butandukanye? Oya iki mitimo ntavyo nkoresha oya gushe ngo nkoresha umukegose ntakire nkoresha kibaho nta munsi wa wariyumviriye kugendera ku rutaro? Nta na rimwe oya gusha hariwe nige kukiyumvira ko nabikoresha ama sinavyumvira ngo niyo nagenda nkasha mu kirere abacha kunje umusibuka nkakoroka aho cyambwiye usinga handi kwitongo ugakoroka cyo gishyira hano ku gisindu uhaje kugiheje gisindu usokora kusa gisindu nyene nkava kugomboye jirenze ndavuga rero ko riro ukoreye kandi abihebe nikwese kibabaye bisanzwe ndabihebe nuko wowe heruka kujya gusenga ryari? Masha sipuba ngani myaka 10 irahera ntage muri imbere y'usengero warigeze kuba wo batitswe? Masha narabatijwe gose nikije ndibirizwa mugabo masha niko nyine nabatirijwe mugabo uvy'Imana ntibikiri imbere yiwanje ndebana nk'ubusha imbere yanje. Naye nk'ubu noza ntakubwira ati nkaguhereza ubutumwa bwo kwihana urumva yuko wofuka mu kihana?
Asa icyo cyose ntikimwe ugomba kuremo ni mu mutwe nta nicyo no kwigo ndakora kinda nakwegera oya kubera iki wahisemwe amadrede mu mutwe wawe yaranjoheye kwe hagaze nk'ikintu cyo kwikorera niwo nje ngakinga ikabingate nkikorera icyo nyene tagate niwe ndikoreje nakahe kajambo wobwira abakunzi ba Steve TV n'abakunzi bawe abantu bashekera nkuko nabo tugasabishimana sinzi yuko hari kantu kakaririmbo bokabo kandi rimba hama nabakanezerwa nabo sinzi ko byokunda ndaza kubabwira bakakuririmbire mugabo hari akandi kantu watubwiye uko urira igitoki mbega birashoboka yuko ushobora guhagarara ku mutoto cyangwa ururira nkakurya twabonye ushobora kurira ku giti ndoga ni kujya ndoga nshiranye n'ubundi nkatanguza amaguru hejuru mukaraba hasi nkaduga ni hejuru nkasikayo benga hafi ari ahantu tworonka igitoki tukagenda urabona twakoreye mu ishyamba kubera twagomba tubona ingene urira igiti twoja kukiraba tukagira aho igitoki biyama tukabibereka mukara muyibona mwebwe mukabibona subira ugerageze imbere ya kamera uduge gato ugere nkajya turara reka ndabibereke gatoya udukorera umuti bakunzi ba Steve TV no musi yarahiye kabisa none nkeshi ndakubatse nta musora wiyumvira yuko wokoroka nta nagatoya kwi ntari byiyumvira bibamwo nkiyo umwana wawe abonye uri kurabwira nk'ivyo oye ntora wumva ubwo we ndabiye ngo nibipfe ubigire hakuze nimbuga shiko niyo nakoroka nta kindi gishiba gisigaye cyahamba none umwana wawe uripfuza yuko nawe azozarurira ibiti acurana Ije umuntu yakwiga umwuga wase wakora ukavyiga byose hamwe biratuma uronka amahera yose yego sawa rero turabashimiye kutwo utuntu tweretse yego murakoze namwe gushima turashobora kugenda ku gitoki naho katwereka ingene bigenda yego ndayibereka nkabireka makala muyibona mwebwe sawa rero